Tekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru ariho twabateguriye kuri uyu mugoroba, turi ku itariki ya 6 Munyonyo 2024. Tunejejwe no gusubira kubana namwe nyuma y'imisi shika kuri 3 tabageza ko amakuru abariko aravugwa mu bice bigiye bitandukanye, ariko turizeye ko mwagiye murabona ibiganiro twagiye turabashikiriza. Numwanya rero w'amakuru tugiye kwibanda kuyariko avugwa cyane mu gisata c'agateka kazina muntu, ariko kandi tukibanda no kubiba biriko biravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu minsi iheze duherutse tubabwira ivy'inama ya Komesa ndetse yaheze igihugu c'u Burundi kirongowe na President Evariste Ndayishimiye gihawe kurongora uyo muryango wa EAC, ndetse umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba ari we awurongoye kuva ubu gushika mu mwaka uza, no kuvuga ko afise kiringo c'umwaka wose. Ariko kandi hari amakuru menshi yagiye aravugwa cane, benshi bakaba baratangariye umuduga umutambukanye umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yoba yaragenzemwo ico gihe yagiye mu nama, ico bita limousine. Ni modoka isa naho ari ndende, abantu benshi rero bakaba barayibajijeho aho yoba yaraturutse, ariko isanzwe mu gihugu c'u Burundi. Mu makuru rero twagiye tubandanya kubatohoreza, gusa sivyo tugiye kubabwira, ahubwo Pacifique nahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook yanditse kuri iyi nama, ariko ni mu nyuma yuko abashitsi bagiye batandukanye boba bari bavuye mu gihugu c'u Burundi. Na wundi rero yavuze kuri Musalia Mudavadi, na wundi rero ni Prime Cabinet Secretary of Kenya muri rurimi rw'icongereza. Ubwo rero Pacifique nahazwe yamwise umushikiranganji wa mbere wa Kenya, ariko turaza kubasigurira imvo yavyo. Ku mbuga ngurukana bumenyi mu migwi itandukanye ya WhatsApp hari abantu benshi bagiye bamirira kure ivyo Pacifique nahazwe yoba yarashikirije, agira ati iyo umushikiranganje wa mbere wa Kenya Musalia Mudavadi yashitse yigisha iwabo avuye mu nama ya Komesa ku Burundi, ngo sinza kuvuga ico gihugu ngejo bundi twari mu bihugu batagira igitoro, ntibafise essence, ivyo kwiyunguruza byarapfuye kera. Abarundi twaririmba ngo ewe Burundi abatakuzi bazotira akarembi bave kwihanga bagana iyuri wewe karabuhore, kubazova iwacu bata amacumu baririmba bati nurambe usagarare waribarutse imfura nyazo. Niko Pacifique yanazwe yoba yarashikirije, ariko ivyo yabishikirije ku rubuga rwe rwa Facebook agira ngo atangaze ivyo mushikiranganje wa mbere wa Kenya Musalia Mudavadi yashitse mu gihugu ca Kenya, agashikiriza ko yaravuye mu gihugu kitagira ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane ivyo by'igitoro, ivy'amayisanse ndetse n'ivyo kwiyunguruza. Ico gihe rero yariko atangaza ijambo ryiwe. Ibi rero byateye amajambo menshi akomeye cyane mu banyagihugu batandukanye, cyane cyane mu gihugu c'u Burundi. Abahurira mu migwi itandukanye WhatsApp rero bakaba barabivuze ko uyu mushikiranganje nubwo atigeze anoma canke ngo atangaza izina ry'igihugu, ariko ashikiriza benshi bahise bamenya ko ari Uburundi, kuko yavuze ibiri mu Burundi. Kandi mu minsi iheze imbere yuko asubira mu gihugu ca Kenya yarari mu nama ya Komesa yabereye i Bujumbura. Bamwe n'abandi rero mu bakurikiranira hafi bitangazwa mu migwi itandukanye ya WhatsApp baragize bati turabasavye abariko basomeye message tubahaye mufate akanya mutwengera umwangushi Pacifique nahazwe mumubwire muti niyo utagabanya ubwo bubeshi Burundi canke we wundi uzokwama aca akugaragaza. Uko rero niko umwe yoba yarashikirije, akaba yarabananije agira ati ejo mu vyo yanditse kuri Facebook Pacifique nahazwe yakoresheje kakenge ko kwifatira abarundi badashishoza. Yazanye video ngo yavuzwe na Premier Ministre wa Kenya, kumbe ari ikinyoma ca mbere no babwira ngaho nyene uko politike ya Kenya yubatse na Premier Ministre abaho. Niko uwo muri yoba yarashikirije, ndetse binavyo tukaza kubibaherezaho umuco kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Ikinyoma ca kabiri iryo zina avuga ngo ni ya Premier Ministre ntiribaho na hamwe muri gouvernement ya Kenya. Ikinyoma ca gatatu ngo yavuze ngo Premier Ministre ngo yari yaje mu Burundi mu nama ya Komesa, ariko sivyo na gato, ndetse mu bihugu byose nibibaho ko Premier Ministre na President w'igihugu bashobora guhurira hanze y'igihugu cabo mu nama imwe.
no mu gihugu cabo bishika gake yaho bose batendinga mu rubanza rumwe rw'igihugu. Kenshi aho president ari premier ministre kenshi ntaba ahari aca ahasiba. Ngo nta premier ministre wa Kenya yaje mu Burundi mu nama ya Komesa nta nabaho. Ikiyoma canyuma kandi ngo giteye isoni ngo sinzi ko abigize nkana canke ari ubwenge buke bwo kudatahura igiswahili kuko atanahejeje na kaminuza yagumye adubagura ngo nuko mu vyavuzwe vyose muri no video nta na hamwe mu vyo avuga yigeze avugamwo Uburundi. Ngo none Pacifique yamenye ko havugwa Uburundi gute? Ubwo ntiyumvise ivyo yashaka kumva gusa. Niko rero uwo muntu yoba yarabajije, ariko anavuga ko Pacifique ntazwe ivyo yoba yaratangaje ngatari vyo. Reka rero tubahereza umuco kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Mu gihugu ca Kenya baragira president w'igihugu, ubu ni William Ruto, bakagira rero vice president wiwe canke ubu mukorera mu ngata mu gihe adahari. Ariko kandi bagira nico bita kabine. Kabine ni inama y'abashikiranganje batandukanye ndetse no mu gihugu c'u Burundi iraba cyane cyane ku munsi wa gatatu yo habaye inama nshikiranganje. Bobo muri Kenya ntibafise uwo bita umushikiranganji wa mbere, ahubwo bagira uwo bita Prime Cabinet Secretary of Kenya. Bivuze ko uyu mu kibanza arimwo niwe akuriye abashikiranganji bose mu gihugu cy'u Burundi, rero bogereranya ko ari umushikiranganji wa mbere. Turavye rero ivyo byose tubona ko Pacifique ari nahazwe atakosa na rimwe yoba yarakoze mu vyo yanditse, kuko mu nsiguro yoba yaratanze kuko iyo titre mu gihugu ca Kenya bafise muri rurimi rw'icongereza, Pacifique nazwe rero yoba yarayishize mu Kirundi bihinduka umushikiranganje wa mbere wa Kenya, kuko ni Prime Cabinet Secretary of Kenya. Bivuze ko ari we akuriye abandi bashikiranganje batandukanye mu gihugu ca Kenya. Ntabwo rero Pacifique nazwe yoba yarakoze ikosa, ahubwo nuko abantu bihenze mu gutahura ivyo yari yashikirije. Ibi rero byaje bikurikirwa n'ayandi majambo menshi cyane bavuga ndetse n'impare zitandukanye, bamwe bemera ivyo Pacifique nazwe yoba yarashikirije, bamwe bahakana ivyo uyu yoba yaratangaje, mu nyuma abandi bemera ivyo uyu muntu yoba yaratangaje avuga ko Pacifique nazwe yoba yarabeshiye, abandi bagahakana ivyo Pacifique nazwe yoba yaratangaje. Ivyo byose rero twe nibwo sasanguzi twari twabakoreye kuri uyu munsi. President w'igihugu ca Kenya William Ruto arafise icegera ciwe, ariko kandi inama y'abaministre batandukanye canke y'abashikiranganje batandukanye irongowe n'uwitwa Musalia Mudavadi, ni Prime Cabinet Secretary of Kenya, twogereranya nk'aho ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu ca Kenya. Nubwo batavuga Prime Minister ariko bavuga Prime Cabinet Secretary of Kenya, bivuze ko abashikiranganje bose ari we abagaba. Mu bindi bigiye bitandukanye rero reka turabire hamwe biriko biravugwa mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Guhera ubu ngubu nta yindi nkuru iriko iravugwa cyane kw'isi hose uretse intsinzi ya Donald J. Trump mu matora yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke USA. Ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye, ivyo muri Afrika, ivyo mu Burundi, ivyo mu bice bitandukanye mu bihugu bitandukanye vya kure, benshi rero bakaba babandanya gutera agatege Donald Trump, aho n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe yoba yamuteye intege agira ndetse anashikiriza muri aya majambo agira ati: I extend heartfelt congratulations to President-elect Donald Trump on your historic election victory and convey my wishes for success as you lead America forward with purpose and conviction. I look forward for further strengthen the Burundi-USA cooperation. Niko Son Excellence Evariste Ndayishimiye ku rubuga rwe rwa Twitter yoba yanditse mu Kirundi bisigura murantonge bisigura uti: ndakeza cyane umukuru w'igihugu yatowe Donald Trump ku ntsinzi yiwe y'akataraboneka, mbere ndamwifurije amahirwe yo kurongora Amerika, nditeguriye kurushiriza gutera imbere ugukorana hagati y'u Burundi hamwe na Amerika.
si umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye gusa yoba yakeje watowe muri Amerika, ahubwo Angelina Ndayishimiye mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe yagize ico atangaza, aho yagize ati I would like to extend my congratulations to Melania Trump on the election of her husband Rio Donald Trump as the 47th President of the United States, wishing them strength and success, and may this victory mark a new era, one defined by progress, growth and peace. Bivuze ko Angelina Ndayishimiye rero nawe yoba yakeje Melania Trump ko ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umu perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yanabifurije rero kuba botangira urugendo ruganisha ku ntsinzi ndetse na mahoro. Ibyo rero ku matora ariko aravugisha abantu benshi, nibyo twagira ngo tugaruke ko cyane cyane, ariko ko kurimbonesha kure tubageza ko amakuru avugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi, niko rero twari twashimye kubibageza ko. Reka rero tubabwire n'iyindi nkuru iriko itangaza abantu benshi. Aho uherereye, ese yoba ari inkuru ya Baltazar canke n'iy'intsinzi ya Trump, ese ni yahe iri kuri hit? Ibi rero bikaba ari inkuru zishushe muri kano kanya. Ndi umugabo muri Guinea Equatorial yitwa Baltazar Ngonga hamwe n'intsinzi ya Donald Trump agiye kuramutswa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi rero bakaba bariko bagaruka kuri izo nkuru uko ari zibiri, tunabararikire kugira ngo ntimuze gucikwa n'iyo nkuru itangaje y'umugabo yitwa Baltazar wo muri Guinea, yoba yarabiye abakenyezi bashika ku majana 200 ndetse ku munsi w'ejo amasanamu yiwe akaba yaragiye aje hanze, ariko araberana ndetse nabo bakenyezi bagiye batandukanye kandi bakomeye. Tubabwire ko ari umurongozi yari urongoye gisata gijejwe iperereza kubirabana n'imari canke finance mu gihugu ca Guinea. Turaza rero kuyibageza ko ntimuze gucikwa n'ivyo twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mu bindi bigiye bitandukanye, ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko muri Tanzania ata mirima y'ibiharage cemewe mu makambi y'impunzi z'abarundi. Ubuyobozi bw'amakambi y'impunzi z'abarundi rero zanduta na Nyarugusu muri Tanzania bwabujije ku mugaragaro kurema ibiharage vy'agatasi. Imvo si yindi nuko izo kambi zibiri zishobora kugarwa imbere yuko uyu mwaka urangira. Mu nzira zirashavujwe n'iyo ngingo yiyongera ku rutonde rurerure cyane cyane rw'izindi ngingo, kuko ababirabira babivuga ngo zigamije rero kuzihatira gutahuka ku nguvu, niko rero bamwe bariko baravuga. Makambi ya Ndutana Nyarugusu impunzi zari zitanguye kurima no gutegura turima twazo duto duto two gutera ibiharage, mwimwe mu mboga ziribwa cyane muri izo kambi z'impunzi z'abarundi. ngo nyene ubuyobozi bw'ayo makambi rero bwaciye bwitanganiza burababuza gutera. Haciye rero haba amanama menshi giturumbuka yakoreshejwe abakuru b'amazone n'abakuru b'igisagara. Hanyuma rero ibiro vy'umukuru w'ikambi byaragendeye umuhana wose kugira ngo birabe uko ubutumwa bwashikirijwe bwashizwe mu ngiro. Uburimyi rero bw'ibiharage barabujijwe ni kumwe mu mpunzi z'abarundi Nduta asigura. Ico gikorwa nyene cakorewe mu ikambi y'Inyarugusu ku ruhande rw'abarundi, igihe izo mpunzi zashaka kumenya imvo y'iryo shavu ngereye kuri bo. Inyishu rero baronkejwe iratomoye. Rero bikaba bimara amezi arenga gatoyi 3 kugira ngo vyimburwe. Rero nkuko vyumvikanwe ko amakambi azobwirizwa gufungwa imbere y'iki kiringo nubwo hogira igihinduka, niko vyamenyeshejwe n'abaseruka ibiro by'urongoye ikambi ya Nduta. Dushaka rero kurandura imirima mu kwezi kwa Kigarama, tuzoba dufise iyindi myitwarariko itariyo za rero kubibuza mu ntango gufata ingingo kare aho kurindira igice ca nyuma, niko yashimangiye ko bwafise imiryango bavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Turabakengurukiye cyane mwe mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri Imbonesha kuri Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru menshi kuri uyu mugoroba tubafitiye inkuru idasanzwe, ntimuze gucikwa mwese aho muherereye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho.
tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye ziba bivugwa muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, ivugwa mu kibano, ivugwa mu bisata bindi bigiye bitandukanye nk'uko tubateguriraho amakuru menshi. Jana kuri subscribe rero nabikubwiye, Imana iguhezagire cyane muri uyu mugoroba kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 6 Myenyo 2024.